Abajene, haleluya. Abajene, haleluya. Twagize ibihe byiza cyane ku munsi wa gatanu. Twaranezerewe, byari byiza cyane. Shimira abamama babiri baje gushigikira abajene muri veye. Amen. Nawe uzuraza, ariko uzosanga warashaje. Bavuze abajene uhita wiyumvamo. Amen. Aho niho ubuzima bwa bugitembera. Dukure ubugaragwa bw'ubusaza muri twe. Ubugaragwa bw'ubusaza muri twe ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Amen. Gusaza ni mu mutwe. Tugomba kugira imwe muzikangutse ko turi abajene twiyubura mu nkome zisha nk'inkukuma. Hariho umwe data afite ishimwe mbere ko mvuze mama Jaido mumuhe mikro tumukomera amashi. Mukomera amashi mutera intege. Ndiko ndaramutsa na Eglise virtuelle ikiradukurikira. Ndayiramukije nawe nyene mu izina rya Yesu kandi Imana duhezagirane. Nawe ndakuramutsa uramutse iruhande yawe utamuzi izina mubazi izina umuzi izina umubwire ngo biriko biragenda. Biriko biraza. Mubwire ngo biriko biraza. Umuzi n'amahoro utamuzi umubazi izina. Amen. Hari igihe yumva nk'umumarayika akomeye wawe. Murabe neza kandi ntumusuzugure mubwire neza uti he. Tiwe twicaranye si kubw'ubusa twicaranye. Niwagira Imana ukaja bugafata indego uwo mwicaranye mu ndego z'umubwire uti si kubw'ubusa itike yasanze nicaye iruhande yawe. Mu Mana byose biba bifise akamaro. Byose murabe neza uwo mwicaranye ti hari gitumo utaraho ntawomenya. Imana ishimwe. Mama Jaido kaze. Yesu ashimwe kandi. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Bewa shampera he. Yaba narinzi gutera haleluya. Burya simfise ingabire nyinshi zo kuririmba na haleluya sindabimenya. Muganzo hashika. Amen. Reka ngerageze twumve. Haleluya! 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 Amen. Biriko biraza. Jewe rero mpagaze ngaha imbere yanyu kugira ngo ndababwire ibintu bikomeye mpemu yera yankoreye. Amen. Nukuri jewe ndakunda abavyeyi ba runo rugo nkuko umuvukanye yavuye ngaha yabivuze. Jewe sinagiriwe amahirwe yo kwiyumvira ikado. Mugabo nzovyiyumvira. Amen. Ariko jewe apotre je ndamukunda cyane. Je ndagukunda cyane apotre. Amen. Mukoma amashi. Haleluya. Namwebwe ndazi ko mumukunda cyane. Kubera ivyo yangiriye nawe yarabikugiriye. Amen. Ijambo yampaye twari kumwe twari twicaranye ngaha. Kandi twaryumvise umunsi umwe. Haleluya. Uwo munsi twaryumva umwe yaragurutse araryakira hama aragenda. Nanje niko vyangendeye. Haleluya. Rero nivyo nje kubabwira ingene vyagenze. Burya je nari maze imisi fisinda. Mwebwe sinzi ko mwabibonye. Je nari maze imisi fisinda nibungenze. Iyo nda vyari bigoye. Irekwe ryayo oya ryari katamuti. Iyo rekwe sinovuga handi vomisa. Nivyo mu nda vyahakwa kuvayo. Umubiri ubibonesha amaso wari warakamvutse. Haleluya. Iyo nda yanje nukuri sije nabonye ndayivyaye. Haleluya. Mwihangane mutse murakoma amashi kandi muryoherwe kuko najewe yabinkoreye namwe bwazobibakorera. Haleluya. Ni Imana itagideni. Haleluya. Umugenzi umwe niwe yambwiye ati hajya nyene muri furu muri 85 degrés Celsius hajya nyene niyo havayo umuriro inzahabu zera cyane zimwe zikayangana. Haleluya. Hajya rero hajya nyene muri rya dogre ihacisha
abakomeye abahambaye. Jewe rero si ivyo onye vy'inzahabu n'ibikinje kubabwira, ni vy'iyo nda yanje. Iyo nda yanje ndayitwarana amagara make, ndayitwarana nyene. Urumva iyo umuntu afise inda yibungenze, urumva ko bitaba vyoroshe. Iyo nda rero hagira hagere ku munsi wa gatanu w'indwi, nukuri igise ca nyuma kirababaza. Igise ca nyuma kirababaza gose, nturonka ngene wifata. Aha hariho umuvyeyi wanje nababwiye ko nkunda bano bavyeyi ba runo rugo. Uwo muvyeyi yaranterefonye arambaza ati mbe shaka utahora wihebura ubu hoho vyagenze gute? Nukubera nari kugise ca nyuma, ariko uno musi ga yemwe navyaye. Haleluya! Apotre urihangana gose kubera iyo umuntu yavyaye afatwara umwanya munini. Nyaburya yitegura kugira ashike muri saro bamwakire, umva ko biba bitoroshe. Jewe rero uno musi navyaye munkeze mubwire felicitation. Navyaye. Haleluya! Navyaye. Haleluya! Navyaye. Kuko Imana yanje yanyemereye nkabyara. Haleluya! Umwana nzomuzana aha nyene kandi muzomubona ngaha, nzomuzana ndamubereke wa mwana nabyara nguyu namuzanye. Haleluya! Ibi bintu inda yanje nukuri ntibyari byoroshe. Jewe nabyaye. Kubw'ivyo rero mwihangane, shaka mpamagare kuriya sinzi kuririmba, kandi uno munsi sinazanye umwana ngo mumubone. Urumva intahe yanje ntishitse neza kubera umwana ntamuzanye. Muganda ndavyemeye ko nzomuzana, mukamubonesha amaso. Iyo nda natwaye mukabona ngene yari iremereye n'ikintu yavyaye ngene kimeze. Haleluya! Mukabona ico kintu yavyaye ngene kimeze, namwebwe muzoryoherwa, muzoshima Imana, muzovuga muti ya Mana yamavuta. Musi y'amavuta y'umuvyeyi tumerewe neza cane. Musi y'amavuta y'umuvyeyi tumerewe neza. Haleluya! Adutegurira ibihe vyose, adutegurira gutwara inda tukazitwara neza, akadutegurira guca mu muriro tukawucamwo neza. Rero jewe nshaka ndabagore mwihangane ngo mpamagare umuntu w'umuririmbyi amfashe turirimbe, dutere impundu, dutambe kuko navyaye. Ntibibatera agafebre. Ntibibatera agafebre. Haleluya! Mpagaze ku manga mvuga imbaraga zawe. Haleluya! 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 Uno musi mpamagaye Tipe na Natasha bigira bibe umuriro fire. Haleluya! Ihangane abarongo banamwe muri bo bana b'Imana. Erega navyaye. Haleluya! Navyaye. Felicitation. Navyaye. Haleluya! Erega navyaye. Haleluya! Urumva mu migenzo y'ikirundi iyo umuntu yibarutse barabyina. Reka rero twese tubyine, namwe muraza kumfasha. Hariho urubyino rw'abarundi ba kera bavuga ngo n'umugabo bashaho n'umugabo. None nkemu yarase umugabo abo mengo ntabyo bemera. Reka mbaza abamama reka nkemu yarase umugabo abemera ko ari umugabo bahaguruka n'umugabo w'abagabo n'umugabo w'abamama n'umugise
imfubyi ni byose. Yes, twese Jire. Umugabo bashaho n'umugabo Hemuyera 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 Wait. Okay, voilà. Bacaga n'umugabo. Bakundi nyene baki abasokuruza bacu barubyina. Twese. Umugabo Hemuyera arakitse aravura arabyaza intwari umwami Hemuyera umwami aratsura arakiza ni mwiza arashoboye Imana niwe mwami aratsura uwo mwami amakode ni ya bushe yacu bushe ituma tutumva ibintu ko twagomba kubyumva sa muzobivuga yego vrema muzobivuga gose imigani yo nyene nta kundi reka tuvyakire uko nyene buriya ngira ngo niyamuzana yavuze ko tuja tumubona namba n'umuhungu namba n'umukobwa biragoye Imana iguhe umugisha nshaka aba mama twari kumwe muri veye abajene bahaguruke tubakomera amashi Imana ishimwe byaranryoheye abapapa nabo barimwo abapapa hariyo abapapa twari kumwe tubakomera amashi nabo bahaguruke abapapa twari kumwe muri veye ego Bishop
warimwo ariko kubikurikira ntihazoba ari. Imana ishimwe. Haleluya. Biraryoshe. Mbega mvuga ikinde kiki ko nakunzwe suyibi twenge hakiri diri boyanje indiri boyu rukundo nisi fisa majambo novura inamu muti awanje wakire amashimwe. Amen. Hari ingabire narose numva noyishimira Imana cane. Hari ingabire nahawe n'Imana, hari abahamba badashobora kuyibona. Hari ingabire narose, hari abahambaye ugukiza ingwara nabihawe n'Imana, hari abahambaye. Hari ingabire nayihawe n'Imana, hari abahambaye. Kuvuga ubutumwa nahawe nabihawe n'Imana, hari abahambaye udashobora kuyironka. Hari ingabire narose nayihawe n'Imana, hari abahambaye badashobora kuyironka. Ubushobozi narose Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yacu ni nziza. Imana nitoranya ku butoni ni Imana. Kandi nawe ngenda kubwira Imana muri kino gitondo. Kuri uyu munsi ngenda kubwira Imana. Ngenda kubwira Imana ikora ibikomeye. Ariko imbere yuko ndakubwira iyo Mana ikora ibikomeye, ngaha turakorana kuwa gatatu no kuwa gatanu igihe cy'isaha 11. Niba uri umushitsi turagutumiye hagati mu ndwi. Hakoreka ibintu bikomeye cyane. Amen. Imana ikora ibintu bikomeye kumbure utomenya guharura. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo uzohora uza. Kandi mbwira ngo ntawomenya. We nubona ko wicaye ngaha nta munsi n'umwe uzi umunsi Imana ishobora kukugirira neza. Nta munsi. Kuwa gatatu utera imbuto, kuwa gatatu utera imbuto, kuwa gatanu utera imbuto. Nibashiramo na veyo uze gutera imbuto, nibashiramo n'amasengesho gutera imbuto. Ntuzi umunsi Imana izokora igitangaza. Bwira mugenzi wawe ngo hari umunsi w'igitangaza. Hari umunsi w'igitangaza. Kandi umubwire ko atawazi. Nkuko utazi ko umwana kurira mu nda, ntumenye inzira ijya naha, ntumenye inzira yo mu mazi, ntumenye inzira y'indege mu kirere, niko utazi umunsi Imana izokugira igikorwa gikomeye ku buzima bwawe. Amen. Uyu munsi rero ngira ndakubwira ijambo ryoshe. Amen. Uyu munsi ngira ndakubwira ijambo ryoshe. Nijya gushobokera uraza kuvuga amere neza. Nijya gushobokera uraza kumenya ko Imana iza kurikurikira kugira ikora ibitangaza n'ibimenyetso kandi byinshi bikomeye no munsi. Uyu munsi rero nza kuvugana n'abantu bari mu bugaragwa. Utari mu bugaragwa ace yunama avuge mu ndimi ashima Imana. Uwo sigwiwe. Amen. Uwo iyo jambo sigiyiwe.
ariko nyene kubera waje gusenga urakurikira mugabo wewe bikaba bimeze neza vyose bitonze neza ngitangura utangure gushima Imana ndagushimira jewe ko ntari muri ivyo ndagushimira ko jewe umaze kubinkuramwo ariko ndiko uno munsi ngomba kuganira n'umuntu ari mu bugaragwa ijambo ry'umutwe riravuga ngo no mu bugaragwa Imana iragukurayo no mu bugaragwa Imana iragukurayo no mu bugaragwa Imana iragukurayo amen. Hari inkuru y'umudamu witwa Hagayi. Iyo nkuru murazi ko yari umuki, yari umucoreke wande wa Sara. Sara Imana imusezeranira ibintu, musezeranira umwana, kandi bari bashaje cyane ku buryo atavyemeye, ntiyavyemera ko bishoboka. Amen. Ngira ndakubwira ko no munsi Imana izogukorera ibintu utemera ko bishoboka. Ibintu utemera ko bishoboka, ivyo nyene nivyo izogukorera, nuvyemera neza ukavyizera ko Imana ishobora gukora ivyo nyene utemera. Ivyo wemera wewe genda ubikore cyangwa urondera abandi babikore, kuko ivyo ni ubishoboye kandi n'abantu barabigushoboreye. Ariko je nje kukubwira Imana ikora ibintu wewe udashoboye. Sara Imana imaze kumusezeranira umwana atavyemeye, amuhereza incoreke umuntu yitwa Abrahamu umugabo wiwe. Amuhereza iki? Amuhereza incoreke yiwe. Kumbure abantu bibwira ibintu, reka kuyibwira. Amen. Nje kukubwira uno munsi umwuka wo kwibwira ukuvemwo. Hari abantu bibwira ibintu bakamonta histoire, bakamonta ingene bizogenda, n'ingene bizotonda, n'ingene bizokoreka, ngira ngo ni naka, ngira ndakubwire ngo ivyo ubireke mu izina rya Yesu. Ivyo wibwira sivyo. Ivyo wibwira ku bantu sivyo, ivyo wibwira ku muntu sivyo, ivyo wibwira mu muryango sivyo. Sara nawe aza kwibwira. Ariko mbega abantu twabaye gute? Imana idufashe. Wewe Imana yarihejeje kumwibaririra ati mu gihe nk'iki nzoza kuzukiki umwana w'umuhungu. Ariko Sara yumva ko bidashoboka, atangura kwibwira ibintu. None ahereza umugabo wiwe, amuhereza incoreke yiwe. Abamama n'abakobwa canke n'abatware bari ngaha, mu izina rya Yesu umwuka ukuvemwo. Kuko ubwoba canke kwibwira ibintu biratuma ufata izindi ngingo utari ukwiye gufata. Amen. Kandi ngira ndakubwire ngo igihe cyose ufashe ingingo utari gufata, usanga iyo ngingo itandukanye n'ubugombe bwawe n'ibyo wari urimo, kandi igihe cyose uzokwihereza abantu. Amen. Turashobora kugira neza, ariko ukagira neza nyene, kugira neza. Ariko umunsi uzokwinjiza abantu, ukamwinjiza mu buzima bwawe, ukamwinjiza mu bintu vyawe, ukamwinjiza uca witegura iminsi yose kuba desu. Ucha witegura la deception plus. Kuko abantu dukozwe mu kudesevana. Dukozwe mu guhinduka. Kandi wewe udahindutse ntuzobura umuntu. Imana idufashe. Imana yonyene niyo idahinduka, itagira iki, idahemuka. Ariko abantu dukozwe mu guhemuka uko biri kose. Nubwo adahemuka gose araguhemukira mu ibanga. Si ukuvuga yuko ataguhemukiye, ahubwo nuko atavyuzi. Imana idufashe. Nayo ubundi iyo bije kumugaragara ukabibona, uwo muntu yari kuba yaguhemukiye. Amaze kwinjiza nde? Amaze kwinjiza Hagari. Hagari amaze kuvyarana nande? Amaze kuvyarana na Abrahamu. Hagari aca arahemukira inabuja. Ngo hari ibintu bitatu ngiyo bibaye ngo bitangaza Imana gose. Bicambere ni gihe igihugu gitwawe nande? N'umwana. Ngivyo bitangaza Imana. Ngivyo bitangaza Imana cyane kubona igihugu kija gutwarwa n'umwana. Guca kabiri gitangaza Imana. Katubisome mu migani. Mu migani je crois 29.
ndakikubwire vraiment mu migani 29 imigani 29 nibyo ibi hari ibintu bitatu hari ibintu by'igitangaza bindengeye mbere n'ibine oya si uko ni kwinzira hari ibintu bine ni 21 isi hindishwa agashitsi n'ibintu bitatu mbere n'ibine ibyo idashobora kwihanganira navyo ni ibi umushumba yabaye umwami umushumba yabaye umwami iya kabiri igipfu iyo gihimvye ivyo kurya kigira gatatu umukobwa w'icanke iyo arongowe kigira kane injoreke iyo yegukiye ibyaye nabuja amen ngw'ibintu bihindisha isi agashitsi imigani ni imigani 30 imigani 30 umurongo wa 21 ibintu bihindisha isi umucece iki isi kajugumira abantu bakajugumira abantu imitima ikanka isi gahinda gashitsi bakagira ubwoba icambere n'umushumba yabaye umwami n'igipfu byandike n'igipfu ucuzurara ibyo ngo bituma isi hinda agashitsi umviriza ntabwo ari nyamugigima si nyamugigima ituma isi ibintu bituma isi hinda agashitsi ni mushumbi yabaye umwami ikigira kabiri igipfu iyo gihimvye ivyo kurya kuko gica gituka uwo ari we wese ntawe kiba kigisonera ni ukuvuga ko kibona ku isi ari yaco igipfu iyo gifise amafaranga kizogenda kivyimbye gushika hariya kikazotaha kiyamaze kikazotaha ciyemera ahantu hose kigaca kibona ko abagore bose ari gwaco agaca abona ko isi ari ayiganje icyo ngo ni igipfu Imana idufashe ubugira gatatu ninde umukobwa ariko nabo baratubonera ngo umukobwa w'icanke ariko rero burya abakobwa b'ivyanke nibo barongogo abo ivyo navyo ngo bihindisha isi agashitsi raba mu gifaransa ngene vyanditse bivuga ngo iki en France wiyumvira ingene agari yegukiye uburiri bwa inabuja kandi inabuja ari wabitanze attention burya ibintu vyinshi nitwe tuvyitangira nitwe tuvyikorera bikuvako bikamvako Imana idufashe bikuvako bikamvako abantu benshi ibibazo nitwe tuvyizanira twikwegera agakara mugashambara amen Imana igufashe nayo mpamvu Imana ikunda kugira Imana ikugenderere tuzoja muri Pentecote ugomba kuba vrai na wewe ukuri na wewe ukaba ukuri na wewe kumva ko uhagaze neza na wewe uri vrai na wewe umeze neza na wewe
nta makosa ufise na wewe, ntacyo wiyagiriza na wewe. Ubundi ngira ndakubwire, nakubwiye ngo Imana igira neza cyane, yanyegeje imitima ikaba ibigega by'abantu, abantu ntibabashe kubona imitima y'abantu, kuko imitima y'abantu inyegejwemo amabanga menshi. N'ubu wicaye ngaho umutima wawe urimo amabanga menshi. Amen. Ariko Imana ishimwe ko haba impwemu yera asesa imitima ya bose. Rero ugomba kuba na wewe ukuri, niho Imana ikugirira icyizere. Mu France bavuze ngo iki? Trois choses qui font trembler la terre. Il y en a 4. Qu'on peut supporter. Cyangwa qu'on ne peut supporter. Ibyo bintu nta muntu avyemera, nta muntu avyihanganira. Amen. Ibyo bintu nivyihanganirwa pe. Wo kwihanganira icumu, wo kwihanganira iki? Ariko biragoye kwihanganira igifu cy'umukobwa ngo kirongo. Iyo kije mu rugo rwawe ho. Danger. Amen. Ariko Imana ishimwe ko tutakira ibipfu, ntitubivyanke ko dufise mpwemu yera, adufasona, adukura kuba icyanke, akatugira abantu bo kwizerwa. Amen. Imana ishimwe ko Hana yavuze ngo Imana ishigwe hejuru ko ari ishobora gukura kucavu kishazanya n'abakomeye. Ishobora gukura umuntu mu busa ikamugira umuntu akomeye. Nuvuga ngo tuva mu kubera mpwemu yera, tuva kuba abakobwa b'ivyanke tukaba abakobwa bagaciro, abadamu bagaciro, abapapa bagaciro, abasore bagaciro, kandi bari integre kuko bafise Imana. Nshaka kuri kajya umukobwa w'icyanke en France. Une femme dédaignée. Ni umukobwa w'icyanke nyene mu Kirundi. Ari we agize mariage ngo abantu barajugumira, nabo muri ako gace barajugumira tujya mukobwa. Bigenze gute ngo arongowe? Induru, 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 induru. Ariko nyene wamugenewe kubera yamaze kumwamvutisha nyene, sinaho muraramwo nujya nyene. Ngo ari kwisi igakijugumira. Ngo ariko hariho uwundi ajugumiza isi. Ni umukobwa w'inshoreke yegukiye ivya inabuja. Agari amaze kumuha, ariko ngaho reka ndeke kuhateba kuko amasaha aragiye. Reka twigira mu bitangaza Imana ikura mu muntu. Mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe, yudakuramo umuntu. Twigire mu butayu. Umuntu wese ari mu butayu no munsi uriteguye ko Imana ikugirira neza, kandi no munsi Imana irabugukuramo. Bwira mugenzi wawe ngo Imana irabunkuramo. Uyu munsi nditeguye ko ubutayu ndabuvamo, nditeguye ko ubutayu ndabuvamo, ubutayu bw'ingwara ndabuvamo, ubutayu bw'amafaranga ndabuvamo, ubutayu bwo kubura ibyo kurya ndabuvamo, ubutayu bwo kubura inzu ndabuvamo, ubutayu bwo kubura umunezero ndabuvamo. Uyu munsi ndavayo. Haleluya. Agari amaze kuvyara umwana, ibyo ndavyihoreye by'ivyanke n'ibiki birabisha, ibyo bijugumiza. Reka twigire kuko nubwo uriya mudamu yamuhaye ujya mugabo. Amen. Ariko haragize igihe ari kangamura nyene aravyuka. Amen. Harageze igihe aravyuka araraba ati nagize nabi, sinari nzi ko umwana azova mu nda yanje amaze kuvyara Isaka. Haleluya, haleluya. Sinari nzi ko Imana yari yansezeranye. Nibaza ko yihanye Hana kuko amaze kumuvyara akavyara Isaka. Amen.
hari ahantu yikanguye aca aravyuka ngo Isaka none uzenya Sara no uyu Hagari wa mwana wiwe yitwa nde Ishmael ngo amaze gukura nibaza ko yarafise nk'imyaka 3 cyangwa 6 kumbura ngo ari muri anniversaire yande anniversaire ya Isaka ariko aba mama natwe Imana tubabarira amakosa yeza kutuvako ariko twavyuka tukavyukana uburake tukavyukana uburake Sara ngo amaze kubona wa mwana ariko aratwenga muri yo anniversaire ati kijya cana ico cana uziko ari je ntari ndabizi ico kigugu aracitegereza ati ubu rero ngira mfate ingingo ngira mfate kijya cana ndacirukana kandi ndacirukana na nyina rero sinzi ngene cagarutse nari nakirungitse caragiye kiragenda na nyina wacu none heraba nguwo araje boya ndakubwiye nta kimwe n'umusikiko kiraba kitabayeho kuva kera vyari biriho iri keba urabona ko ryari ririho nuno munsi rirahari umwana bamukuzaniye ko nibibazo wamuvyaye ryari kutamunyeretse ko nta mwabagabo muri hano nimukavyare hanze nibiba abapapa muri hano Imana idufashe bakivyara baguma bavyara abagabo murambabarira baguma bavyara mugabo ngenda kubwire Imana igufashe iri kosa ntuzurikore sivyo ntuzurikore kuko ngenda kubwira umudamu ufise nubwo wowe ukijijwe sinze amafuta ushaka kuba ufise amwe ko babaye marayika Gabriel sinze ko abamarayika bariho n'abagore bariho n'abakobwa bariho uwo mutima Imana ntawo dufise uzanye umwana nyene wavyaye hani ngo yego meza ntawo dugira ntawo dufise uyo mwana ntawo twemera nuzo bari karabikubwira azo bari kariyorobeka ntawo mfise wowe ufise Imana igumugisha nawe nta ufise Sara na Abraham barabakozi b'Imana sivyo bavugana n'Imana gutya ariko Sara byaramunaniye kwihanganira uyu mwana sinzi rero umwuka wowe ufise uko mwihanganira ngusenga tubashwiragiza abo bana barababaza nukuvuga ngo uba wahemukiye mwubakanye wagize amakosa nubwo Sara ari we yamumuhaye ariko amaze kugarukana ubwenge yashyize arabugwa mwana ati ubu nyene mu minota ingahe mpumuke umviriza Abraham umviriza Abraham mpumure mpindukire Agari na Ishmael bagize gute nibaza ko kameme Abraham yamyoye amaso ninchoreke sinzi wabo tuba mu bugararwa nta mazi ariho ndamupangira sinzoja ndajayo jenda umukozi w'Imana uyu mugore niwe yamumpaye ambera isema none aramwirukanye ibibazo nibaza ko byabaye ibihumbi mu mutwe wa Abraham ariko nkunda Imana haleluya nkunda Imana aha hantu ingene Imana yubahishije Sara haleluya burya abantu barasa ntibangana kandi baragendana abantu baratwitiranya nubwo yari yagize ikosa mu kumumuha ariko Imana yubahirije isezerano riri hagati yande ya Sara na Abraham ati ivyo ari byo byose urugo nzi umugore nzi ni Sara Hagari ntawe nzi ariko Abraham nubwo ndakubaha ariko fata uwo mwana mukinjure
Imana yubahiriza umugore w'isezerano. Abasore papa muri hano mwubahiriza abagore b'isezerano. Murabona ko n'Imana ibubahiriza. Reka tuje gusoma. Je nibaza ko muhava mwibaza ko ndiko ndabesha. Ariko uraza kubisoma neza muri 21 kuva kuri 8. Sara yirukanisha Agari n'umwana wiwe. 9 maze Sara abona wa mwana wa Agari umunyegiputakazi uwo yavyaranye na Aburahamu ariko aratwenga. Akiboye kiriko kiratwenga, sivyo? Ariko abana nabo nibifata nzoka. Imana ihumugisha abana bacu n'abantu beza. Umwana ntiyamenye yuko ariko ande ariko umuntu ari meshante aratwenga kuko Isaka na Ishmael bari bavukiye mu butunzi, bari muri anniversaire ikomeye cyane. Sara Abrahamu na Sara banezerewe ko bavyaye umwana mu butama bwabo, ariko wa mwana nawe aja kwigereranya. Aja kwibaza ko ari muri anniversaire kandi atarimo. Iyo atuma aja kwa nyina yari hariya inyuma yari kugira kumbure gukora ibikorwa hariya, akigumarinira na nyina. Uyu mwana ntiyari kwirukanwa. Mugabo gutwenga imbere y'abantu bishavuza Sara. Mani dufashe. Sara tugende kuri 11. Aburahamu ababazwa canwe n'ivy'uwo mwana wiwe. Imana ibarira Aburahamu iti reka kubabazwa n'ivy'uwo mwana n'incoreke yawe. Ivyo Sara kubariye vyose nuvyemere, kuko kuri Isaka ari uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Vyemere uko nyene, ubaha uko nyene. Ariko Aburahamu yari umugabo w'umukozi w'Imana. Kuri iyi si turiko, igisagara ca Bujumbura muri Afrika canke ahandi hose, nibaza ko ikintu ca mbere Aburahamu yari kwishura uyu mugore yari kumubwira ati ntusubire kuvuga ijambo na rimwe, kuko niwe wagize gute, niwe wamumpaye kandi twaravyumvikanye. Ariko Imana ntiyaravyira ikosa, yamubwiye ati emera umvira uko umugore wawe akubwiye. Haleluya. Imana iyubahiriza Sara. Buri Imana izokubahiriza. Yirondere gusa, urekane n'ibindi vyose vy'iruhande, wironderera Imana. Nubwo utera kandi agororotse, ariko yo izokuburanira. Ndibaza ko ngaho Imana kandi yari kumubwira ati no Sara ntukora ayo makosa, kuko uyu mudamu niwe wamumuhaye. Hari kuba ama accusation menshi hirya no hino, ariko ngaha nta accusation yabayeho. Yavuze ati kumbura yagize intege nke. Amen. Mu ntege nke zawe uzogirirwa neza, mu ntege nke zanje nzogirirwa neza. Ntugire ikibazo. Haleluya. Ntugire. Yagize intege nke, ntiyigeze yizera, aravye imyaka yarafise, kumbure aramumuhereza, ariko ntacyo bitwaye. Abraham haguruka, rungika inde iyo ncoreke yawe. Aha turiga hiki canke wewe uriga hiki. Uriga yuko igihe cyose utari muri mukuri, utari mu nzira yawe, utari mu vyawe, utagomba kugira amanyama. Imana idufashe. Ikosi yo ryahabaye rikarengana, rireke rirengane. Reka kwishigikira, ntukishigikire mu makosa. Ndizera ko muri Afrika no mu Burundi hari guca haba ikibazo hagati ya Sara na Abraham. Kumbure mbere hano muri Afrika no mu Burundi hoho Abraham yari guca jana nande na Agari, kuko abantu benshi duca twishigikira mu makosa runaka. Aho guca bugufi ukavyemera ukare, aho guca uduza ijwi hejuru cyane, bigatuma uca novuga gute, ucinyiza. Nibaza Abraham yaba ari umugabo mu Burundi yari guca cinyiza Sara. Ntusubire kugira iki,
ntusubire kuvuga d'ailleurs ndajanye na Sara twese turagiye. Ariko tugomba kugira Imana dutinya kandi Imana twubaha. Ikosa rihabaye ihane ca bugufi birekena nubwo nuko nyene. Bibwirwa benshi bikumva ndazi ko hari ukaranyumva. Ntiyaciye yishigikira mu makosa. Yarabiretse kuko ubundi biravye Agari n'uwo mwana bariko bagira yari kararenganywa ubundi. Yari kwararenganywa. Rero hari ibintu abakobwa uno munsi namwe ndabaje ko turiga kandi ku bakobwa. Hari ibintu abana b'abakobwa bashobora kujamwo bakavyarana n'abandi bantu bakavyarana n'abapapa bafise abagore bafise abana bafise imiryango. Ngira ndakubwira no kuzobikora buriya ntibagukunda gukora guprofita. Ivyo vyaha muvyihoze, ivyo vyaha mubireke, mukurikira Imana yonyene izobagirira neza. Ndiko ndakubwira ngo ujya mugabo ariko araguprofita ko nta kintu na kimwe azoguha. Kuko nuzenya Abraham ntiyatinye nta nubwo yanamuvugiye. Ibaze nta nubwo yagize gute ntiyanamudefanze. Yaciye yemera ati tuhaguruke rero. Yagize iki? Kuko yari ari umupapa afise Imana atinya. Mu buzima tugomba kugira ikintu cyo dutinya nico twubaha kitugenga kiduha amategeko. Burya hariho amategeko Imana yatanze y'urugo. Arahari muranda yasomera abantu baje kugira mariage. Ngenda guhe amategeko la loi biblique arejisa ingo n'imiryango. Sara ntuze Abraham yibuka amategeko yo mu Mana y'ingo n'imiryango. Agari nta kundi reka dutekere. Acafata ibintu aramutekerera. Aho niho ngomba ko twinjira. Imana bahumugisha. Aho niho nshaka ko twinjira. Afata ibintu aramutekerera. Ivyo yamutekereye hano ntibabivuga. Bavuga gusa ngo afata ibintu aramutekerera. Nta wuzi ivyo yaharuye, nta wuzi inzabo shaka yaramuhaye, nta wuzi amafaranga yamuhaye, nta wuzi ibiharage yamuhaye, nta wuzi umuceri yamuhaye, nta wuzi imikati itambiye yamuhaye, nta wuzi imisukoni yamuhaye, nta ubizi. Mugabo baravuga ko yamutekereye kandi yamutekereye nk'umugabo yarakize. Kandi wibuke ko Abraham yarari umugabo akize. Ngo amuha n'umukuza ngo w'urushato ngo guzuye iki? Guzuye amazi. Abatwara mu bugaragwa bwitwa ubugaragwa bw'iberi Sheba. Aha niho hatanguye ubugaragwa bwa Hagari na Ishmael. Haleluya. Nta uvuga iminsi yabaye muri ubu bugaragwa. Amen. Sinzi iminsi ubu uri mu bugaragwa runaka. Sinzi iminsi nuvuga ngo aha twiga iki? Twiga iminsi yo guhaga, twiga iminsi yuko bihera, twiga iminsi y'ubugaragwa. Nico kitwigisha. Kuko hari iminsi yahazi, hari iminsi yabaye muri ubwo bugaragwa. Baravuga ngo yagenda azimagurika mu bugaragwa bw'iberi Sheba. Azimagurika kumbura ageza kimwe kikanka, kumbura agira iki kikanka, kumbura aja hirya bikanka, aja gusaba indaro bikanka, aho yinjiye bikanka, ahandi bikanka. Haragera igihe vya bindi bamutekereye vyose birarangira. Mani dufashe. Vyo kujya birarangira, amafaranga ararangira, y'amazi agira iki ararangira. Biramuherana vyose Agari na wa mwana wiwe birukanywe, bakuwe mu gahimbo, bakuwe mu ahantu hatunze, bakuwe mu vyo kurya, bakuwe mu mafanta, bakuwe mu mata, bakuwe mu maji, bakuwe mu vyo gusiga imikate, bakuwe mu vyayi, bakuwe ahantu. Nukuvuga ngo Agari n'umwana wiwe ndibaza ko hageze igihe imibiri yabo igahinduka ikabenja. Aya basopra mato kusikaramande. Kurira birahava
agarararira arirana na wa mwana wiwe ibintu biramuhindukana ibintu biba bibi yo aramererwa nabi ngira mbwira umuntu no munsi ari mu bugaragwa amerewe nabi ibintu byamuhindukiye ko ibintu atabona iyo bija niyo biva ari mu bugaragwa runaka ntubona inzira agari ntiyabonye inzira ntiyabona yaca yari mu bugaragwa bw'Iberisheba ntiyabona inzira ahantu hose yabona umusenyi Imana idufashe nta rengarenga yabona nta musoma yabona nta giti yabona umusenyi gusa ariko Imana yacu ni nziza ariko nukuri ndashima Imana ariko ndashimira Imana yacu irakomeye iki gisomwa kirakwereka ko nta butayi to gukuramo igisomwa kirakwereka ko ari Imana ikura umuntu mu butayi bukomeye haleluya mu bibazo bikomeye cyane udashobora kubona inzira haragera igihe araryamika wa umwana atanguye kuba muri agoni atukuboko atukuguru uravye ko atamisi bavuga bishoboka ko bamahazme yatanguye kumufata urabona bamwe mahazme yafashe akabiri ushaka gukwega akaguru ushaka gukwega araja mu butayu umuntu yitwa Agari araja mu butayu amen araja mu magogwa araja mu marira ndibaza ko n'amarira atashobora kumanuka kuko nta mazi yo kunywa bari bafise nta cepfo ca ruguru bari bafise ngira ndakubwira uno musinzi ubutayu urimwo ariko nta butayu Imana idakuramwo amen haleluya haragera igihe Agara arabona ko umwana we agira apfe aramutwara muryamika ahantu nawe acaramubisa ngo umwana we aze gupfa atari ko arabiraba Imana ishimwe cyane umwana wanje aze gupfa ntagize gute nariko ndabona nta magogwa ariho mu buzima kubura icyo uhereza umwana akakwaka imbombo ukabura akakwaka umukatu ukabura akakwaka akayu ukabura bwoko bw'Imana ivyo bintu utarabibona utarabicamwo nukuri nituko turavuga impuzu zo kwambara niko turavuga ibiki byo by'amazu Agari ntiyarari mu nzu yarari mu butayu mu musenyi umwana ati migitumbura ukabura n'amahera 5 kandi kenshi ibintu nk'ivyo iyo utarabicamo niho ushobora no kubishingira intaho umuntu ababiciyemo nibo bavyumva mugabo utabibonye ngo ibujumbura wo igitumbura gute ariko Agari yarakibuze nawe nyene yavyibaza ko akiri mu rugo kwande kwa Aburahamu muyarashana kubwira umenya agaciro k'ibintu canke kahantu gihari umenya agaciro umenya ko abantu bakugire neza ukihari umenya ko abantu mwari kumwe ari bazima ukibarimwo iyo umaze kubavamwo ukabona rero amarushwa n'amagogo uri kuracamo niwe umabiti hahandi ndibaza ko Agari mu mutima we kuvuga ati uwansubiza kwa Abraham noca bugufi imbere ya mabuja abantu benshi yo bahaze burya baca birirwa ngo ntacumaze buri giki hajya baba bahaze mugabe ibibazo iyo baze kugukubita icyo nsubiza hahandi amarogre Agari amujyamika ngo munsi y'igiti ngo agenda yitahuje nk'aho ashobora kumubona nk'ahariya atari ko nza ndacunga inzoka ntimurye basi ngo Ishmaeli haleluya ngo araturikisha ararira wa mwana ngo araturikisha ararira nyina agiye kuraba muri bwa bugaragwa bukomeye cyane Imana ishimwe cyane ngo azabona umumarayika aramanutse
Haleluya. 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 Hari igihe uba mu bibazo bikomeye niba ubiri muno munsi. Ndakubwira ngo Imana iramanuye umumarayika. Ngo umumarayika aramanuka. Nyina we ngo baca barahura. Amen. Baca barahura. Aca aramubwira ngo ntugire ubwoba. Ngo Agari na Maki. Yumvise iryo jwi ndibaza ko Agari umutima waruhutse. Wakira umumarayika akuruhura umutima. Agushoborera ibintu. Haleluya. 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 Imana iguhe umumarayika. Wakire umumarayika. Wakire umumarayika. Avuga ngo Hagari na Maki. Amen. Aramubwira ngo ntutinye ahubwo Ishmael. Amen. Nzamugira ihanga riko ngo ahubwo Ishmael nzomugira ihanga. Nzomugira ihanga. Hari umwana mujene twari kumwe vendredi yaryoheye. Amen. Azana karirimbo twako turarimba hano. Avuga ngo Imana niraba mu nda y'iki. Ngo mu nda y'ingumba ikabona hariyo. Imana niraba mu nda y'ingumba. Uwuzi ko atazovyara. Ariko Imana yamuraba. Ikabona mu nda yiwe. Hari ihanga rikomeye. Rizokiza uwo muvyeyi. Rigakiza n'umuryango. Rigakiza n'ishengero. Rigakiza n'igihugu. Ati mu nda y'ingumba hashobora kuba y'umuperezida. Hashobora kuba y'umugwizatunga. Hashobora kuva y'abaministre. Hashobora kuva y'abantu bakomeye. Iyo n'Imana niyibona gutyo yonyene. Umumarayika ashitse ntabwo yabwiye Agari ngo niwe nzoteza imbere Imana y'abana. Hashimwe izina Imana y'abana. Ubira ntabwo kandi Agari nibaza ko yarari muto. Kuba yari umwana wa mbere, yarari umujene, ariko Imana ntiyavuze ko izogira uwo mugore umuntu akomeye. Amen. 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 Ariko yamubwiye ngo uyo mwana niwe nzogira ihanga rikomeye. Amen. Nubwo Hagari n'uwo mwana babirukanye akaba ari muri ubwo bugaragwa, ariko nzomugira ihanga rikomeye. Ngaha turiga iki? Turiga ko abana ari abantu bakomeye. Abana apana ko abavyeyi baba bakuze canke ko abavyeyi baba ari abajene, ariko aba bana tuvyara ni Imana izodukuriramwo amahanga akomeye. Imana izobakuramwo ihanga rikomeye. Bajya abantu ufise ubafate neza. Bajya abantu ufise ubungabunge. Bajya abantu ufise ubavuge ko vyiza. Bajya abana bafise ubahezagire. Bajya abana bafise ububake. Bajya abantu ufise nibihangange. Amen. Kuko ntiyabwiye umugore ngo uri mu butayu nzogira umugore ukomeye, nzoguha umugabo, ntavyamubwiye. Ariko umumarayika cyavuga kuri uyo mwana. Ngira ndakubwire mu butayu bwose uburimo. Imana izana umumarayika. Kandi uwo mumarayika azana ntiwibaze ngo ni umwe yambaye amababa. Imana idufashe. Imana ishaka kugira neza izana umuntu. Amen. Izana iki? Izana umuntu. Uwo muntu ikamushiramwo umumarayika arimo indani muri we. Haleluya. Muriko muravyumva? Umumarayika, umuntu harimo umumarayika dufate. Amen. Umuntu harimwo umumarayika. Uwo muntu arimo umumarayika agaca akora ibibazo vyose wewe uno munsi ufise. Akakubera umuntu atandukanye n'abandi. Akakubera umuntu w'agaciro. Akakubera umuntu w'umwizigirwa.
ukibaza ni banki ufise, agakora ibintu utabasha gutegera mu mutwe. Hanyuze umenya ngo uyo muntu si umuntu gusa, harimo marayika yamujemwo kugira ngo wewe akugirire neza. Aciye muri uwo muntu ubasha kubona kandi ugashimira. Wewe ntubimenya, uzumenya ngo ni naka ariko si naka, iya un ange ari incarné muri uyo muntu. Akubwira ibinyene, ageze situation runaka kugira ngo ntugire ubwoba. Hageze indi situation runaka ngo reka twiruke turamwene tubigenza. Hageze indi situation runaka tirindira ndagufasha biraza kugenda neza. Nakira uwo muntu mu izina rya Yesu. Amen. Uti ndakwaye waniha mutwe gusa ati ndaje ndagutwaye kwa muganga. Umumarayika ari incarné. Unamusi sinatetse vyase ngo ndaguhe ibiro 2 dutekane twese tugabure. Umumarayika ari incarné. Ati kubera iki wambaye nabi ati buya James 2 kandi ndaguhe yindi. Nukuba uwo muntu mu kugukora ivyo bintu ntaharura. Kuko hari un ange ari incarné muri we. Amen. Uwo mumarayika niwe bari karabiguha nawe ntuzogira ubwoba. Ariko mwirinde guhemukira uwo mumarayika Imana iba yabarungikiye. Uwo mumarayika akura Hagari muri ubwo bugaragwa. Ndakubwiye wakira umumarayika gukura mu ubwo bugaragwa. Sinzi ubugaragwa ufise. Amen. Sinzi ubugaragwa uno munsi ufise wewe. Sinzi ibintu bikomeye uri kuracamo. Ariko haraje umumarayika. Kandi azogusanga muri ubwo bugaragwa nyene. Azogusanga muri ubwo bugaragwa nyene. Aho nyene rimwe na rimwe azogusanga uri kurarira, rimwe na rimwe azogusanga wihevye, azogusanga wihebuye, azogusanga udatwenga, azogusanga ubabaye, azogusanga umerewe nabi, azogusanga ibintu nyene vyayangaye, uzubona kandi je ndavuze uwo marayika umwakira. Agusanga muri uwo mubabaro, akagukiza uwo mubabaro, agatora inyishu y'ivyo bibazo, agatora inyishu y'ivyo bibazo, akakwereka inzira zo kubisohokamwo, akakwereka inzira z'ingene ubigenza, akakwereka inzira y'ingene byose biza kugenda neza, akazana amahoro. Amen. Akazana amahoro ahashize. Haba abantu Imana irungika ahantu amahoro akabaraje kuhaca gusa akicara akagusigira amahoro, kandi uwo muntu ntumumenya. Sinuza avuga induru, sinuza agira gute, akaza akakuganiriza gusa. Ntimunasenga no gusenga oya, yaje ariko marayika arimwo agasiga atunganije ibintu byose neza. Asiga atunganije neza ibintu hano kwa Hagari 21. Amen. Imana itugire neza. Imana yumva ijwi ry'uwo hasi bacutinya. Twagiye kuri 18 ngo va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu maboko kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Amen. Nubwo umubona ari karanyogomba, nubwo umubona inyota yamwishe, nubwo ubona atatuguva gisigaranye, ariko humura nzomugira ihanga rikomeye. Amen. Imana irashaka kugira umuntu akomeye. Nta butayi idakuramo. Amen. Nta ngwara adakiza, nta mubabaro adakiza, nta gahinda adakiza. Nubwo umuntu yoba ari mesha gute, Imana ishobora kumuhinduramo umuntu mwiza cyane. N'ubukene bungana gute, Imana ishobora kubuhindura ikakuzanira ubutunzi, ikakuzanira ubutunzi. Amen. Hajya ubutunzi Imana irafise kubivuga. Ubutunzi bwa mbere no kugira Imana, ubwa kabiri no kugira amagara meza, ubwa gatatu no kuvugwa neza, ubwa kane no kugira ibintu bifadika. Wavyumvise? Ubutunzi bwa mbere no kugira Imana, ubwa kabiri na amagara meza, ubutayu bw'ubugwayi buragashira mu izina rya Yesu. Wakire umugisha w'amagara meza, wakire gukira
ukomere mu magufa, ukomere mu misokoro, ukomere mu maso. Donc aguhe ayandi magara meza meza meza, donc ukomere. Niwo mugisha wa mbere ukurikiye kumenya Imana, n'umugisha w'amagara meza, n'ubutunzi bukomeye kugira amagara meza. Ubundi butunzi bwa gatatu n'ukwigwira iki? N'ukuvugwa neza, la bonne réputation. Uravye munsi tuza kwashika, nibazaho ko Agari ubwo nyene Imana imubwiye ati mukikire kuruba, mukikire uwo mwana nzomugira ihanga rikomeye. Burya uzumenya yuko Imana mu kugira ihanga rikomeye umuntu, muri bajya abana bose dufise ntituzi uzogira ihanga rikomeye. Kuko nibaza ko uravye ingene Imana yabwiye Abraham ati murungike, kuko ihanga rikomeye rizova muri Isaka. Nibaza ko na Abraham aciye baza ati Ismaeli nagende, n'ubundi ntaco azovamo, n'ubundi ntaco ndamurindiriyemwo, ahubwo nasanze umuntu akomeye ari Isaka. Ariko Imana ishimwe, iri banga ryamenywe na nyina wa Ismaeli. Burya amabanga menshi amenywa n'abanyina. Uzi igituma? Nitwe tugumana n'abana umwanya munini. None ubona Abraham yarakurikiye. Abraham yararungitse gusa, yatanze ibintu. Abapapa ntuze wiyumvire yuko umuceri n'ibiharage n'inyama ubitanze uhejeje. Oya, amen. Mugire effort, tugire effort yo kwegera abana, tugire effort yo kubaganiriza, effort yo kubaba hafi. Amen. Icyo sinakivuga ko gose gishobora kuja mu bapapa cyane, mukavyiga mukabinonosora. Ariko twebwe abavyeyi, abamama, nitwe tugoranwa n'abana. Ismaeli yagoranywe na nyina, ni nayo mpamvu Imana yabitsira ibanga iza kuribwira nyina, kuko se yari yasigaye imuhira na Sara nande na Isaka. Nta matelefone yari bwaze ngo Abraham abaza ati mbega Agari bimeze gute na wa mwana ko twabirukanye mushitse hehe. Nawe nyene ntiyasuye gukurikira, yarahejeje kurungika amwikuye ko ntiyarazi bikurikira. Ariko azabona nyina wiwe azayumva ariko Mana azayumva yuko na Ishmaeli nawe azobihanga rikomeye, nkuko Isaka nawe azobihanga rikomeye. Mbega Imana nitoranya ku butoni na gato. Ariko wibuka hari akantu ngakaguma kaza mu mutwe. Wibuke ko Isaka Abraham yari umugabo akunda Imana. Amen. Ntibyari gushoboka ko amaraso yiwe nayo kandi Imana yata. Ariko Imana niyo kwizerwa. Bwira mugeza ngo Imana niyo kwizerwa. Uyikunde kandi uyirondere kandi uyubahe, nukuri ikintu cyawe cyose azokigenza neza. Abana bawe bose azobagenza neza. Nubwo bitarakunda bizogenda neza. Kandi bazovamo abantu bakomeye bose. Duhamagarirwa kubaha Imana gusa. Duhamagarirwa gusenga Imana gusa. Duhamagarirwa kuyubaha gusa. Ibisigaye byacu byose azobigenza neza. Na Ishmaeli yaramuhaye aramubwira ngo nzomugira ihanga rikomeye. Ngo kuko arakara kandi karaka Abraham. Buryo uzogirirwa neza kuko twe turakaraka Abraham. Turabuzukuru ba Abraham. Turabantu natwe bo tuzogirirwa neza. Amen. Byanke bikunde tuzogirirwa neza. Agari umutima uraruhuka. Amen. Amubwira ijambo rimuruhura umutima. Amen. Haleluya. Agari araruhuka umutima. Atawi umwana wanje azoba umuntu akomeye. Ati kandi na jewe wa mukeba wanje nawe burya bwabo tuzotinda tungane. Tuzotinda tungane.
Imana iravuga muri 1 Samuel 2 verset 7 niyo ikura ku cavu kandi niyo yicazanya n'abakomeye. Amen. Amen. Ugiye muri Yobu 5:14 naho hakavuga ngo Imana niyo ikura umuntu mu mubabaro ikamuhereza amahoro. Imana ikura umubabaro Hagari arushe aremerewe. Aho nyene wa mumarayika vuga ngo amen. Angera kugira ikintu gikomeye. Aca mubwira ngo aje gukikira wa mwana. Aramubwira ngo humura amaso. Sara matere bose. Aramubwira ngo ugura amaso ndakwereke. Ambwira ngo ugura amaso ndakwereke. Wa Agari yuguruye amaso ngo abona iriba. Haleluya. Nibaza ko amubwira ati kanura. Aje gukanura ati hindukira. Ahindukira raba ati raba irya riba ririko riradudubiza. Uguruka amaso. Icyari kibabaje Agari nuko batari bafise amazi. Amazi ni ikintu gikomeye cyane. Nasanze Imana igufashije ufise amazi mu nzu yafate neza. Twe dufise amazi mu gihugu cy'u Burundi dufise umugisha. Avuga ati hindukira. 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 Amen. Ngo ahindukiye abone iriba. Vyumvikana ko yaciye avoma ahereza umwana wiwe aramwoza nawe aroga yumvira icyo bakoresheje ayo mazi. Nibaza ko ari cyinshi cyane. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Uri Imana izokurukira umumarayika kandi uwo mumarayika nyene yamubwiye yari wa wundi nyene ngira ndakwereke iriba ukura mu amazi. Burya hariho iriba ryawe. Hariho iriba ryawe. Bwira mugeza ngo hariho iriba ryawe. Hariho iriba ryawe. Sasa rero igikenewe ni iki? Ukeneye umumarayika akwereka aho riri. Hariho ahantu hari umugisha wawe ariko ukeneye umumarayika akwereka aho uri. Hariho ahantu hari akazi kawe ariko ukeneye umumarayika akwereka aho kari. Burya hariho ahantu cyangwa umuntu wo muronka mukavugana iriya visa byo babirangiye ariko bisaba un ange gardien akuyobora akakuja imbere. Amen. Ukeneye uburongozi bwande bwamwe yera kugira ngo akwereke ibintu vyawe aho biri. Kandi ngenda kwereke ko uyu Hagari aho nyene yarari mu micungararo hariho iryo riba ariko ayo maso atarahumuka. Agari ntabwo yari yaribonye. Biradusaba ko duhumuka amaso kugira ngo biradusaba ko duhumuka amaso mu buryo ubu cyangwa ubundi. Amen. Wakire guhumuka amaso mu izina rya Yesu. Wakira umumarayika mu ange gardien umumarayika murinzi agendana nawe. Amen. Buriya hariho ubutunzi ucako, hari umugisha ucako, hari abo kugira neza ucako, mugabo kubera udashobora kubabona nyene nta kundi uri muri ivyo nyene. Hari abantu bisaba ko abamarayika baguhuza nabo. Hari abantu bisaba ko mwe muyera bazana mu buzima bwawe. Amen. Kuko uyu mumarayika yataza nubwo yari gusenga gute hari ibintu Agari atari kumenya. Amen. Ntiyari no kumenya ko afise umwana w'agaciro. Haleluya. Oya niko ndabivuga buke buke ariko haleluya. Haleluya. Muri iyo micungararo nyene. Amen. Burya ikigukiza nikiva kure.
uravye neza urabona ko Agari na Ishmaeli umwana wiwe nta hantu bagiye kure, ariko bagumye muri ubwo bugaragwa bw'i Berisheba, aho nyene yazimagirika. Burya muri ubu buzima bw'igikristo turi mu kuzimagirika, kuko ntitubasha kubona inzira irashe kubera kutabana neza na mpwemu yera ntabwo arekura abamarayika barinzi bashaka kutwereka. Haleluya. Dushobora kubona ibitumerera nabi tubireke, dushobore kubona inzitizi mu buzima bwacu dushobore kubona ingene tuzikuraho. Nibiki bituma tuzimagirika? Nibiki bituma tutabona inzira irashe? Ejo tukagwa, ejo tukavyuka, dukeneye abayobozi b'abamarayika mu buzima bwacu, batwereke umugisha wacu ahantu uri. Iriba ryaraho nyene, gira mugenzi wangu ryaraho nyene. Burya ngenda kubwira uno munsi burya umumarayika araha nyene mu ishengero, araha ari hehe? Ari ukeneye mpwemu yera kugira mu declenche. Kugira ari hajya mu muryango nyene, hajya nyene ari hehe? Hajya nyene mu muryango ukugira neza ari hajya. Ari hehe? Ari hajya mu muryango, hajya Imana yo mukora ku mutima gatoya. Ibintu byoca bicamo, ibintu byoca bigira gute? Bica mukikire, nzomugira ihanga rikomeye. Hindukira, kanura amaso, ngirigiriba. Amen. Ibyo byose byakozwe nande? N'umumarayika. Adufitiye vyinshi mu kiganza ciwe, amfitiye biremesha umutima wawe. Mpwemu yera uze umpereze umumarayika ari incarne umuntu, anyereke. Amen. Anyereke uko nkora ibintu, anyereke uko ndabigenza, anyereke hari iriba ryanje kuko rirahari kandi riri hafi cyane. Noramuka nugurutse amaso, amen, ejo no umuntu akomeye rwose. Aravuga ngo tugende kuri 19, niho havuga ngo Imana ihumura amaso yiwe abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukuza amazi, aramiza uwo muhungu. Iri jambo waribonye? Imana yamusanze mu bugaragwa, amusanga aho yihevye, ibintu byose byamuvuyeko, ariko yavuye aho hantu Imana imugize gute? Imumaze umubabaro. Yavuyeho amerewe neza, yavuyeho asubijwemo intege. Amen. Wakire gusubiramo intege. Ngira ndakubwire ngo ivyo bikubabaje, ivyo bikuruhije, ivyo byagushize mu bugaragwa, umumarayika arabonetse. Umumarayika arabonetse. Umumarayika arabonetse. Umumarayika araje. Uwo mumarayika araje, araguhumura amaso kandi arakugirira neza. Amen. Aragukura muri ubwo bugaragwa. Nimba ni business iri kiracumbagira, ubwo bugaragwa urabuvuyemo. Ntabwo irakuzanira amahera, ikuzanira n'ingene ubikora, igushirire mu nzira. Ejo uzoba uriko urandanaza ibintu vyinshi, uzoba wabaye umuntu akomeye kubera uri hanga rikomeye. Amen. Haleluya. Niba n'ubugaragwa bw'amagara, ukabugwaye, ukaburemvye, ukamugongo,
umugongo, estoma, intestine, amaso, umutwe, amaboko, amaguru. Hari umumarayika araje aragukura muri ubwo bugaragwa bw'ububabare, bw'ukurara udasinziriye, bw'ukurara uraboroga. Sinzi imyaka umaze iminsi uboroga, uraruraniha, urarumerewe nabi. Ndavuga ngo uyu munsi birarangiye, uyu munsi biraheze mu nyuma y'iri jambo, munsi y'iri jambo mu izina rya Yesu. Uwo mumarayika Rafael araje n'umuganga akomeye cyane, aragukura mu bwo bwaragwa ububabare bw'imisonga, bwo kumva umerewe nabi. Urakira mu izina rya Yesu. Uwo marayika araza aragira ama operation mu buryo ndengakamere. Uwo ndamurungitse kandi ndamukurungikiye kandi ndamurungitse mu buzima bwawe, ndamurungitse muri sante yawe, ndamurungitse mu maguru yawe, ndamurungitse muri uwo mugongo wawe, ndamurungitse muri ayo mavisere mu nda. Sinzi uko umeze, sinzi ibibyimba ufise, nubwo izo bari kanseri, nubwo izo bari indwara iyo ari yo yose, ndayidekarariye kandi ndayituze kandi ndayirukanye kandi ndayivumye mu izina rya Yesu. Mu bugaragwa bw'ubugwayi, mu bugaragwa bw'iki bw'ubugwayi, ubugaragwa bw'amadeni. Habaho ubugaragwa bw'amadeni, abantu bakagusugereza, amabanki akagusugereza, abuheraniye amazu bakagusugereza, umutima wawe ukara udasinziriye. Ubugaragwa pe, ejo nzobwira gute, hari n'abinyegeza, hari n'abiga biyugaranye, hari n'abanga kwitaba amatelefone. Ibibazo n'ibibazo, ibibazo n'ibibazo, ibibazo bikaba byinshi. Uyu munsi y'iri jambo, muri ubwo bugaragwa nyene, muri ubwo bugaragwa nyene, muri ubwo bugaragwa nyene, umumarayika araje. Ndakubwiye ngo ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Hari iriba ryugurutse, hari iriba ryugurutse, hari iriba rifungutse, hari iriba rifungutse. Uguruka amaso mu izina rya Yesu. Abayakuzanira muguruka amaso mu izina rya Yesu. Hindukira ayo mafaranga urayakira. Igitangaza cy'amafaranga, amafaranga y'inzu, amafaranga kuri amadeni, amafaranga yo gukora, amafaranga y'ibyo ukeneye mu izina rya Yesu. Iryo riba rirugurutse. Ugura amaso, raba hirya, abona iriba, wakira iriba ry'akazi, wakira iriba ry'akazi. Ndatuye kandi ndadekaraye ko iriba ry'akazi rirabonetse. Nta bushomeri mu ishengero mu izina rya Yesu. Twakiriye akazi, twakiriye bizinesi, turakiriye mu izina rya Yesu. Turakiriye iriba ry'amahera, turakiriye iriba ry'abantu, turakiriye iriba ridakama. Amato kusikaya mande, rende kesikara. Haleluya, iriba. Iriba remosikara mande, rende kesikara bosha. Ribo sopra mande kesikara mande kesikara. Rabakasata ya mande kesikara bosha. Rintere manto kozonto kosikara mande rebosi. Karabakasata ya mande, rende kesikara bakasa. Ngo araduka, ngo araturika, ararira, sinzi ibikuriza, ariko hamwe n'ayo marira umuanje aratesheje. Umumarayika arashitse kugira ngo abitondeke neza. Rebo sopra manto kosikara mande, rende kesikara bosha. Iriba, ngo abona iriba. Hano munsi havuga ngo iriba ry'Iberisheba. Iriba risobanurwa ngo iriba ry'indahiro, iriba ry'indahiro. Haleluya. Ngo Imana imanura umumarayika ati ndirahiye nzomugira ihanga rikomeye.
niwe uzobera umuntu iriba ry'indahiro bati Agari na Ishimayeli ndirahiye muzoba abantu bakomeye kuva uno munsi iri riba ntirizosubira kugarika ndari gusigiye sigaruka neza sigaruka uramererwa neza uzoywa uzoyamara uzoywa uzoyamara uzoyoga uzoyamara nibaza mbega Imana haleluya urashobora amene neza mbega Imana nakubwiye ko mbwirwa amene n'umuntu ari mu butayu umuntu ari mu butayu umuntu ari mu butayu bw'ibyo gufungura umuntu ari mu butayu bw'ibyo yambara umuntu ari mu butayu bw'amadeni umuntu ari mu butayu bw'ubukene bw'amafaranga uwo niwo nkeneye ko tuvugana niwo nkeneye ko avuga amene niwo nkeneye ko avuga amene kuko iyi Mana yakuye mu butayu Agari yirukanywe asuzuguwe amerewe nabi n'ibyo yambara byaramushiranye n'amazi yaramushiranye amafaranga yaramushiranye umunezero waramushiranye amahoro yaramushiranye uyo niwe nkeneye niwe Agari niwe Imana yakuyeyo uwo niba uri Agari ndakubwiye ngo vayo mu izina rya Yesu. Uyu niwe Imana yagiriye neza uwo niwe Imana yagiriye neza uyu niwe Imana yagiriye neza sinzi umuntu ibyiringiro byashize iki haba ubutayu bw'ivyara ubutayu bw'ivyara bukagufata amen ngo ariko Imana niyiraba mu nda y'ingumba igasanga hariyo abana biki bihanga rikomeye wakire muri iyo nda yawe ihanga rikomeye muri iyo nda yawe hari ihanga rikomeye hari ihanga rikomeye hari ihanga rikomeye nta buta ukaba uri mu butayu uno munsi y'iri jambo ry'Imana munsi y'iri jambo ry'Imana ubwo butayu ndavuze ko burarangiye ubwo butayu burarangiye umumarayika araje kuburangiza umumarayika araje kubugukuramo umumarayika araje kukwereka inzira umumarayika arakuzaniye inkuru nziza umumarayika arakuzaniye inkuru nziza amen arabirangije hari umumarayika arazanye amen ubwo butayu ntuzosubira kubona ukundi ubwo butayu ntuzosubira kubona ukundi iri jambo niba ryaje ku bwawe niba ryaje ku bwawe uti Imana ndakeneye kunkura aha hantu ndakeneye kungirira neza Agari wagiriye neza kandi Imana ntuhinduka uko wari uri ugira neza Agari none munsi ni weweretse iriba Agari ntuhinduka none munsi uracafise amariba uracafise amariba y'ubuzi uracafise amariba y'umuceri uracafise amariba y'inyama uracafise amariba y'ibiharage uracafise amariba abakiriya badakama bakazahura ibyo ndandaza bakaza bakanshorera ibi byagumbaje ngaha hantu iyi esprit de stagnation biguma bisanya byuzuye ntibihere ntibigugwe uyu munsi marayika araje ndakuyeho cet esprit de stagnation mu byawe izina rya Yesu iyo mwemu ituma biguma byuzuranye atanu maza kubigura atanu maza kubiraba uyu munsi c'est fini bazoza babiniganira bazoza ari benshi bazokwinjira ari benshi uzabura n'ivyo ubaha uzobura ivyo ubahereza buraduza umutari buraduza uzobura ivyo ubahereza akira mu izina rya Yesu
ryugurutse. Vuga ngo iriba ry'abakiriya ryugurutse. Gira mugeza ngo iriba ry'abakiriya bugurutse. Iriba ry'abakiriya bugurutse. Iriba ry'abakiriya bugurutse. Iriba ry'abakiriya bugurutse. Gira mugeza we iriba ry'abakiriya bugurutse. Bagura ibintu byawe. Hariho amajambo abantu bakunda kuvuga ngo sinzi ibyavyugaye. Nta vyavyugaye. Agari ntawe ashoboye kuvyugara. Kandi we yarashitse ku kanyuma. Ku kanyuma. Mu mutwe iriba. Ubona abantu baza biruka. Undi ko ndabona biruka aho hantu dandariza we. Baza biruka. Sefe iriba ryugurutse ubunye, n'iriba ryugurutse ku buzima bwawe, n'iriba ryugurutse mu byo udandaza, n'iriba ryugurutse mu byo uri kuragurisha, n'iriba ryugurutse ikuzanira amafaranga. Aho ndindiriye intahe kuko birahetse birakoretse. Amariba iriba. Buriya harimo ngaha nk'umumarayika. Ugasanga ndi umumarayika hano. Ugasanga ndi kudugurura amariba ku muntu. Ariko ubu nakuririmbiye akaririmbo bitatu. Hari nacyo kakubwiye. Hari ingabire narose. Haleluya. Ingabire nahawe. Aha ndi umumarayika w'irishengero. Aha. Ndiko ndugurura amariba. Ndiko ndugurura iriba ku muntu. N'amariba y'abana ariko aruguruka. Ubu uri ngaho ukaba ushaka umwana wakira umwana. Kuko muri wewe hariyo ihanga. Hari ihanga rikomeye. Ubwo nibwo bushobozi bw'Imana. Amen. Amariba adugura amariba y'amaviza. Amariba y'amaviza avuga ngo amen. Aho nawe nyine aruguruka. Mutamuvuze amen mwese zose yarajyana. Aho nageze
ingazi uzane umurirayo asubiranye amafaranga ambwira amahoroka abo nta giti kintangirira ibintu birebire umanika agati wicaye niko ndamanika agati kuvuga amavuta uzabasanga intebe zose ariko nta ngorane akiririba ririko riradutubizamwo amaviza iriba ridutubizamwo abafiyanse iriba ridutubizamwo abagabo cyangwa abagore mu izina amariba y'amamodoka amariba y'amazu amariba y'akazi nayahejeje amariba y'akazi ayo yugurutse mu izina muri ubwo bugaragwa Imana igusaba amariba ya mariage uvuge amen amariba ya mariage uvuge amen izo tuzozihezagira hano nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura agerera mu bugaragwa aba umurashi Imana ibana nande ibana na Ishimayeli nubwo ayo mariba yugurutse yose amariba wibaza sinzi iriba we wakiriye uyu mutungo ariko ngo Imana ikomeza kubana na Ishimayeli ukomeze kubana n'Imana ukomeze kubana n'Imana ukure mu buryo bw'umubiri wakire gukura mu izina rya Yesu wakire gukura mu Mana muri ubwo butunzi ukomezanye n'Imana muri ayo mariba ukomezanye n'Imana muri uwo mugisha ukomezanye n'Imana muri ayo mahoro ukomezanye n'Imana muri uwo munezero ukomezanye n'Imana muri uwo mugisha ukomezanye n'Imana muri ayo mashuri ukomezanye n'Imana muri ibyo bitangaza ukomezanye n'Imana hanyuma uzocike urashi umugwanyi ugwanira umugisha ugwanira ayo mariba ugwanira ibyawe ugwanira abawe Imana iguha umugisha haleluya ukinjiramo atangorane ukakirayo uwo mugisha wawe dukomera amashyi Imana duhaguruke yarakoze cyane kandi akoze ibitangaza byinshi hano uyu munsi amen amariba y'umunezero amariba y'amahoro amariba y'abakunzi amariba y'abakunzi amariba yo kuvugwa neza amariba y'urukundo amariba yo kuvuguwe neza Imana ikugira neza ukumva ukunzwe
w'agaciro. Imana ishimwe, ndagushimiye Saint Esprit, ndagushima kucyo wakiriye, kwiriba gihugurutse ku buzima bwawe, kwiriba shima udugije amaboko yawe neza. Je nakiri gutangaza, we wagiriye neza Hagari ari mu bugaragwa, naje ubugaragwa bwanje uyu munsi. Serema tekezo tokosikaya, haleluya, rebosekerema bosikaya manda kasite ndekesikara. Ibimenyetso n'ibitangaza byakoretse uyu munsi ku muntu niba ari wowe ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Komera amashyi. Haleluya. Amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bijane nawe. Ubwiza, igikundiro c'Imana no kugirirwa neza n'Imana biri umwambaro twambara iminsi yose mu izina rya Yesu. Utahane amahoro y'Imana. Bon dimanche, umunsi mukuru mwiza w'Imana. Wezagirwe cyane ukwezi kwa gatanu, ukwezi kuryoshye cyane. Uzaba ufite ibitangaza byinshi, uzaba ufite amarira menshi, uzaba ufite umunezero mwinshi, uzaba ufite ibintu, uzaba unezerewe cyane. Ndabizi nyuma y'iri jambo ubugaragwa bwose urimo burarangiye, ubu hinjiye amariba y'umunezero. Imana ibagirire neza.